Reka tubaramutse twongera tubipfuriza kubandanya mururanirwa aho muherereye hose. Mwebwe mwese mwahisemwo gukurikirana ino mboneshakure yacu y'Ikirere Media. Twongera tubashimira mwebwe mwese mudahengeshanya kubandanya mudushigikira muri ibi na biriya, zaba impanuro canke kubandanya musangiza ibiganiro tugenda tubashikiriza. Natwe turabasezeranira yuko tutazohengeshanya kuguma tubashikiriza amakuru atandukanye avugwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hanze yaco. Kuri mikro muri kumwe na jewe nyene Bismith aka Mwana w'Ishamba Gisucinobera Umuravumba Vyanka Ndondera Sukunoba n'ayandi menshi agiye atandukanye. Uno musi nkaba ngarutse kuri mikro z'Ikirere Media kugira ngo tuyage canke tube turarabira hamwe amakuru agiye atandukanye avugwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, agenda ashikirizwa na bamwe mu Barundi ariko baba hanze ya kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uno musi tukaba twashimye kugaruka ku bijanye n'ubutare bugenda butorwa ahagiye hatandukanye muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, aho umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yashoboye kuvyifatira mu minwe, aravuga ati harageze ko dukanura kuko Uburundi dufise umurima weze, rero harageze yuko tuwusoroma. Ubuherutse irya mbere bararungitse ikamyo zitari nke, n'ubugira kabiri barasubira bararungika izindi kamyo zitari nke, aho umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aheruka kuremesha ikiganiro imbere y'abamenyeshamakuru asigura atanga icegeranyo c'ibimaze gukorwa mu minsi ijana yari yahaye kurondera ahantu hose havugwa amabuye y'agaciro. Nimba ntihenze umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yarashoboye kumenyesha bene gihugu yuko amafaranga amaze kuva mu butare bumaze gushorwa mu gihugu c'Ubushinwa arenga gato imiliyaridi 6 z'amafaranga y'abanyamerika, aho uvunjije ku giciro ca berube uraza kubona neza yuko hoba hamaze kwinjira mu gihugu amafaranga ashika imiliyaridi 20 z'amafaranga y'amarundi. Rero tukaba dushatse kugaruka ku majambo ya bamwe n'abandi, aho turavuga nk'aba Chimamanda Moses bagenda bashikiriza bavuga neza yuko uburya butare bo batwara mu kudandaza bashora mu gihugu c'Ubushinwa vyoba ngo bo basanga ari bivu gusa. Kenshi nibaza nti hoho nimba babushora bagaca basanga ni bivu, kubera iki bemera kugura ibivu? Ahoho Uburundi burateye imbere, nimba abashinwa bo kwemera kugura ivu ryo mu Burundi, ahoho Uburundi turogoroye, nimba bimeze uko. Ariko Chimamanda abantu benshi basanzwe bamumenyereye yuko adakunda ivyiza vy'igihugu cacu. Akeshi uzomubona ariko aravuga ibitagenda neza gusa, mu gihe ibigenda neza aca yinumira. Ibigenda neza ntavuga, mugabo ibitagenda neza aca yinumira. Akeshi barakunda kurimentanya. Imagine nk'umugabo afise ubwenge akaja ku mbuga ngurukana bumenyi akavuga neza yuko
igihugu c'u Burundi ubutare cashoye basanze ari ibivu. Ivyo bintu uri umuntu afise ubwenge woshobora kubitahura ukavyemera neza yuko Uburundi bwoba bushora ibivu hanze. Ariko nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze ati iyo badafise ico bavuga, ati birya nyene bavuga nivyo bituma babaho, ati kandi ntawo babuza kuvuga, ati ntibabandanye bavuga natwe tuje ku kivi hama tubandanye twiterera imbere. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ino mboneshakure yacu ariyo yanyu Kirere Media. Nongera ndabasaba kubandanya musangiza ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubashikiriza kuri no rubuga. Natwe ntituzohengeshanya, tuzokora ibishoboka vyose kugira ngo tubandanye tubaha amakuru agiye atandukanye avugwa muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hanze y'iki gihugu. Naho ubutaha murakoze cane.